Nshuti namwe bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza RTBB ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye ku mpande zine z'isi. Ndabaha ikaze mu kiganiro c'ijambo ry'Imana. Teme y'uyu munsi iravuga ngo Stock de Joseph. Genèse 41, 25 à 36. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année et les 7 épis beaux sont cette année sont un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour layer un 5e de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qui rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qui fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Muhemu yera agira twibutse ko ibanga rikomeye cyane Joseph yashize ahabona igihe yagira inama wararongoye Egypte yitwa Pharaon. Imana rero iraburira umuntu bamwe bakabicamwo ntibamenye ingene bavyifatamwo. Pharaon yararose kuko Imana yari imuburiye mugabo ntiyashoboye gutahura, biba ngombwa ko ahamagara Joseph. Joseph rero igihe abandi bose bari bananiwe kubw'umwuka w'Imana wamukoreramwo, yarafise ingabire y'ukurotora, aca aramubwira exactement indoto yagize. Mugabo ntivyagarukiye aho, ahubwo yamuhaye strategie ya solution. Uyu munsi rero muhemu yera agomba guhimirize nawe kwicara ukamenya ko ubuzima bwawe ibihe biraza bikabisa ibindi. Yaramubwiye neza ati mu ndoto Imana yagucishijemwo ngo hariho ibintu vyiza uzoheva uronka umusesekara mu gihugu ngo pendant cette année. Ngo ivyo rero ntivyibize bigere bikuboreza ngo ahubwo urashiraho abakomissaire bashobore kugira ibigega babikamwo 1/5 y'ivyo bizoba vyabonetse mu gihugu. Ngo iyindi myaka indwi rero ngo hazoheva haba ubugaragwa bukomeye, inzara ikomeye cyane yari kuzoheva ibibagiza imyaka indwi Imana yari yarabahezagiyemwo umugisha w'umusesekara. Ngo ivyo babera vyiza ngo nukwitegurira iyo myaka y'umubabaro, mugashiraho stock ya 1/5 mu gihugu. Ivyo onye bikaba ibigega bizoheva bisaba yuko abantu bavyikorako mu gihe c'ubugaragwa. Uyu munsi mpwemu yeragira kwibutse wa munyacubahiro uri kuranyumviriza, igihe ubutunzi bucuzuye abakunzi baba benshi, abakurondera baba benshi, urakwiye kubika mu mutima wawe iri banga. Hari igihe ubutunzi buzogabanuka babandi warondeye bakazokuvako. None icihutirwa mwene data no kubika icubahiro muri wewe, ukamenya neza ko naho kizokuvako ico abantu bakurikiye, Imana yagukunze ikagucunguza umwana wayo Yesu Kristo aho yagupfira ku musaraba, yashaka kugira ngo igihe abandi bose boguheba wewe azokugumbire agufashe mu bihe bitoroshe igihe abandi bagutaye. Ukwiyegereza Imana rero ni strategie ikomeye kugira ngo ibintu naho vyohera wewe usigare wumva ufise umunezero n'inkomezi zo gushishikara urugendo. Ibihe biraza bikabisa ibindi. Iyo rero umuntu ari mu cubahiro gikomeye aribagira ko ico cubahiro ari ic'akanya gato. Bamwe baronka icubahiro kubwo akazi, abandi bakibagira ko akazi ari contrat ishobora guhera. None bene data
ukiyubaka mu mutima hakiri kare ukoresheje strategie de Joseph ngo uze urabika muri wewe umenye ko ibihe bizoza bikabisa ibindi kugira ngo wiyakire bigishoboka kuko mwene data mu gihe c'ubugaragwa biragoye kukijera utashyizeho strategie. Iyo ubutunzi buhari bamwe muragura ivyo mwategezwa gushira mu ngiro kugira mwiyekipe kuko ibihe bizohinduka muje mu bugaragwa uzosange uri kutungwa nico wari warazigamye. Kugira rero stock ni kugira ngo ibihe vyiza naho bihari mu mutima wawe wama witeguriye ko ibihe bibi bizokurikira. Bamwe rero igihe ibihe bibi bigeze barabura inkomezi ari abadeprima bakamererwa nabi mu mubiri igihe ubutunzi buheze n'abantu bakabavako. Strategie de Joseph no kuvuga ngo bika inkomezi umenye neza ko naho yoba ari vie de couple utwo tujambo twiza iyo misi mikuru mwirigwamwo ibihe bizoza bibisa ibindi usange mu bihe vy'ubugaragwa uzotungwe n'umunezero wabitse muri wewe igihe wibuka ko hari ivyiza mwabanye kugira ngo bigufashe kuzigama ibihe vy'umubabaro. Iyo rero umuntu agiriye strategie ni kugira ngo bubahirize ico Joseph yahanuye Egypte yose ngo ikore bigishoboka. Twibukanye bene data ko no mu muryango hari igihe umuvyeyi canke abavyeyi baba bashoboye gufata neza abana bakabarihira ibikenewe vyose vyiza eka n'ukuri bakabaha n'imfungurwa zubaka umubiri zikwiriye kuko ubutunzi buhari. Ariko rero nibabikore bigishoboka kuko ibihe nivyahinduka abana baze bagire amavitamine mu mubiri kuko bazotungwa n'ivyo baririye bakiri muri enfance. Urufatiro rwiza rero birafasha cane kuko umuntu yamavuga ati igihe vyari bihari nukuri twarabisangiye igihe bibuze ntaco ibihe bizoza bibisa ibindi. Nico gituma strategie de Joseph iza gukemura ibibazo vyo mu miryango. Bene data guca bugufi umuntu akitegurira ibihe biri imbere kuko azi neza yuko ibihe bigoye azoba afise stock canke reserve yabitse muri we. Abandi nabo Imana iraduhuza n'abantu batugirira umugisha udasanzwe batubera umugisha ari abavyeyi bakiriho ari abagenzi bashobora kudufasha mu vyo bashoboye. Ivyo vyose ni wame wibuka ko hari igihe muzotandukana bamwe bakitaba Imana igihe batakiriho ukazoshira mu ngiro ivyo bagufashishije. Kubika rero strategie de Joseph canke stock de Joseph no kubika muri wewe ubutunzi budasanzwe igihe ibintu vyari bimeze neza ukabibika muri wowe kugira ngo bizogufashe. Abariko baranyumviriza barazi neza ko bari mu bihugu biteye imbere hari igihe haba hiver ugasanga harakanye cane ariko rero abanyaburayi canke abari muri ico kirere ntibaca bahindura ibihugu ahubwo barafise ingene bavyifatamwo kuko bateguye strategie yo kujera ibihe atazuba bihari. Ubuzima bwacu rero ntibugizwe n'ibihe vyiza gusa ngo ahubwo n'ibihe bibi birabaho ngo ni kwitegura hakiri kare nk'uko abo bantu bataca bahindura ibihugu kuko bateguye strategie y'ingene bazohaba. Arabafise amamodoka baca bahindura amapine, arabafise ingene babayeho ubuzima burahinduka n'impuzu barazihindura eka n'ivyo bafungura ugasanga birahindutse kuko biyadapta. Kwiyadapta rero mu gihe kitoroshe uzotungwa na strategie. Twibukanye bene data umuvyeyi bafise abana bamugoye uramenya neza ko uwo mwana ameze nk'wa mwana w'icangazi ibihe vyarahindutse wa mwana aragaruka mu rugo. Strategie de Joseph no kugira witegure no kuzomwakira igihe yo guhindukirira. Bamwe baratwagwa n'agashavu ugasanga ababavuye ko ntibiteguye no kubakira igihe bazogaruka. Imbabazi rero ni kimwe mu rufunguruzo rukomeye zizogufasha mu kubana neza. Abumva ico Mpwemu Yera ahanuye ubuzima bwabo nibagikore bigishoboka kugira bene data twiyekipe kandi dukoresha strategie de Joseph canke stock de Joseph. Abariko barankurikirana nitwa Lydia Barahinduka duciye ku muhora wa RTBB ukorera kuri Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na WhatsApp. Mwarahezagiwe.